ikirundi n'ikinyarwanda bitandukaniye. Cyendo uvuga yuko ikirundi ahubwo niko rurimi rumeze neza nubwo ntakizi neza nanje mu kirundi kiraryoshe cyane kuvuga kiraryoshe abanyarwanda muri fuza kukimenya mugawala ndabasetse ndabatwenze Gitega tuzahaturira nkuta duce tuhaturira tugaca twidugira hewe je cyambwira aba ariko bitaba jamani mu kirundi aba ivyo ari vyo vyose karanjabutse muta karanjabutse hewe ariko ikintu cya mbere abarundi zireza gibasetsa mu rurimi rwacu ni wenda kubera ko wenda yacu iwabisona nk'igishego wenda nime mwamushasi mwako muratutuka fema ngo wenda ehe wenda iki mu Kiswahili ni kwenda namwe wenda mwamushatse kuvuga iki mwe wapi kwe ariko nubwo wenda mwakwanga wenda ufashwe neza nk'icyana cy'ingagi uzi ushaka nuzuza mwana Kirundi nurimi gwiza cyane gwiza ntufa kumenya wewe wese mugarero ya turumvikana cyemvutse abanyarwanda muranyumva ya ego ma script kigutese abeg nako kiri chuvuga ikigirundi gasha ndakizisisha trying gato je ndagerageza yego rondera ikirundi kandi rondera ikirundi chuyaga yagikisisha chuyaga favite sha nuranyishe reba dore somna zigira eheraba chuba barira uti eheraba naciye ntangura umuziki mu myaka amajana 7 amajana 7 bibaho nimi amajana 7 na 25 amajanindwi na 25 pumuzofa mutakimenya n'amajanindwi na 20 ego mama amajana 3 yegome tekana tuza muta ivyo ituzovyemera muta ivyo rose harya bagufunga mu kirundi babivugaga gute ngo bamudugije mu gacerere noneho mu gacerere ni banza ari muri gereza ni mwikasho noneho akantu ka danjese ngo duca tumuduga n'impimba impimba niyo mageragere y'Uburundi ivyo ari vyo vyose ivyo byara interview arangiye